bwari ubwami bubiri butandukanye bw'ubwami bumwe bwigabuye ubwami bubiri bugize butandukanye. Ariko iki niko ndavuga ni iki? Inkoni yo kwa Yosefu. Halo, inkoni yo kwa Yosefu. Halo, inkoni yo kwa Yosefu. Inkoni bisigura iki? Uburongozi, kubwo uburongozi bwo kwa Yosefu. Hanyuma n'uburongozi bwo kwa Lameki. Jewe rero ubu namaze kwibagira ko hariya hari imiryango yuguruye cyane, namaze kwibagira ko bishika kure, kuko handitse ngo ubutumwa bwiza ni buntera isoni. Uzima je mwiza
Nzeyimana Siyake nkaba ndi mwizera mushinga rya Adventiste umunsi w'indwi. Siyake Nzeyimana wari witabye igikorane cyari cyiza cyane, cyari kiryoshe, navuga yuko ku by'ukuri cyari giteye igomwe kuko cyarimwo umuziki umeze neza, icurangisho by'ubwoko bwose byari bihari, by'imico kama, no kuvuga yuko abantu bose batashe baryohewe banezerewe ku rugero rwiza. Gutondesha no hava ntondesha nkasanga nihereye ko nka jewe umwe muri Don Joy kuko niyo wanje nteza kuja imbere, ariko kandi twabonye ariho korale yavuye mu Gweza yaturimbuye uturimbo dutandukanye, badukumbuje indirimbo z'amakorale atandukanye barimbye buri korale, amakorale agize ishinga rya Adventiste umunsi w'indwi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hanyuma ni korale nyene yaduteramije uno munsi, nabivuze yakoresheje uburyo bugezweho bw'ivyuma byose by'umuziki bigezweho, amapiano, ingoma, amakitari, n'ukuri byari biteye igomwe, amatara batujanye ku rugero rwiza rugezeho rw'umuziki mu Burundi. Amakorali kenshi hari igihe bibaza ko abantu bakora ibikorane nk'ibi canke bategura integuro nk'izi baba bafise uburyo, oya namba benshi imbere muri ko muraraba nk'irya korale yaduteguriye kino gikorane Light Choir isanzwe ifise abagwaruka rwinshi, benshi urabona n'abanyeshure. Uburyo bwabo buva muri twebwe abizera kwitanga, uwo ari we wese nk'ubu n'uri kwa nkurikirana ashobora guca abona ingene ashobora guterera uno mugwi. Murabona yuko ari imigwi ikeneye guterererwa kugira ngo ishikane ubutumwa kure hanze y'igihugu, mu bihugu bitandukanye, ndetse no ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Je ku mazina nitwa Nkunzimana Nata, ishengero rya Kanyosha Gisco. Uyu munsi twaramutse tuza mu gikorane cyateguwe na Light Choir. Iyo korale murabona ni y'ugwaruka bagifise amaraso ashushe, bari biyumviye rero ko bogira igikorane gitaramika abantu mugabo gifise intumbero, kuko hariho abababona, hariho ababumva, mugabo barakeneye yuko bababona hirya no hino. Abo babumva rero bababona, niyo ntumbero bashategura ico gikorane kugira ngo izi ndirimbo abantu bumva babone n'abaziririmbye, kugira bagire video visuelle. Niyo ntumbero ya kino gikorane. Icizere kiriyo kuko hari abantu byose birashoboka, kandi ndabona twakoreye mu bumwe, twaronse ababanyi beza badufashije, ndibaza ko umwimbu uzoboneka. Jewe ndi umurongozi wa Chorale Light Choir, ku mazina ni Ruribike Ezekiel. Ezekiel, uyu munsi mwatunganya iki gikorane ni mu ntumbero yayo? Twatunganije iki giteramo ku mvo z'uko dusanzwe dukunda umwuga wo kuririmba. Muri iyo ngabire rero ni kenshi tuba dukeneye ibihe nk'ibi, na cyane cyane igikorane cy'uno munsi cyari gifise intumbero ivuga ngo wazalendo simameni, bisigura ngo abene gihugu ko twohaguruka tugahagurukira ingabire zacu, tugahagurukira igihugu cyacu, tugahagurukira n'ishengero ryacu muri rusange. Abakristo mwabashaka kwicana? Abakristo muri make ibisanzwe ariyo gahunda nyene yo guhimbaza Imana no kuyisingiza, ariko kandi by'umwihariko kubera ko iyo ntumbero yari iremereye, twari dusanzwe dufise igikorwa cyo gutanguza, muri make byari nk'ibuye ry'umushinge ryo gutangura igikorwa cyo gutunganya indirimbo zisanzwe zikozwe mu buhinga bwa none, ariyo video live. Mbere twari twatumiye amashengero yo hirya no hino kugira ngo adushigikire, nico gituma abari bahashitse bose twari twabatumiye kugira ngo tubashikirize ico gisabo cacu cyo kudushigikira kugira ngo ivyo bikorwa tugiye kwinjiramwo. Twari dusanzwe tumenyereye kuririmba indirimbo ziba zakorewe mu mastudio, ariko uyu munsi twari duteye intambwe yo kuririmba indirimbo zikoreweho ikibiriraho. Ntabwo ndi bibabwire ingingo ku yindi,
ariko muzirikane ngo Ezekiyeli amaze kuvuga rimwe ngo yumvise umuyaga uhuhuta, maze uwo muyaga uri kurahuhuta igufa ryose ritora rigenzi ryaryo. Haleluya! Igufa ryose ritora rigenzi ryaryo. Reka ndababaza ikibazo. Ni bangahe baba bavuye ruguru hariya inyambuye? Isahimbaza abavuye mu ruyaga bariyo hariya, Imana ibahezagire. Abavuye mu Kanyosha, hari abo bavuye imutambo hariya, imutambo ntabo. Ariko mubyumve ngo igufa ryose ritora rigenzi ryanyu. Ndiko nitegereza rero ubwo bwamuhemuye defile y'ayo magufa. Igufa ryose ritora rigenzi ryanyu. Hari ikintu agenda babwire giteye ubwoba. Ndibuka ko iki kigo hari ahantu nigeze gucikisha, mugabo message zari zitandukanye gatoya naho igisomwa ari kimwe. Ndababaza ikibazo ati nimwitegereze, jewe data yahabwa ahantu bita mu Gasenyeri hamwe. No munsi niwo bukimenya ko yigeze kuba kaburi, sibyo? Hanyuma hari abandi bahambwe mu Kidumbugwe. Je nakuze hajya mu Carama ajya mu Kidumbugwe bahamba abantu. Nkiri umwana ariko byari bimeze, hari imirima y'imiceri, kabaho imirima y'imyumbati, hariho n'akaburi hajya mu Carama. Hari n'abandi bahambwe mu Kumpana, hari n'abandi bahambwe nafise mukuru wanjye hambwe ahantu bita Nyabaranda hariya. Ndiko nditegereza rero cette fois-ci ijambo ry'Uhoraho ryavuze. Haleluya, haleluya. Ya magufa rero atanguye igufa ryose tora rigenzi ryanyu. Aya bita ngo ni wabo w'abantu bajya haruguru. Sinzi ko yahise wabo w'abantu kubera ko kaburi kari gahari, kuko hagati muri misiti yaje iwacu arafise aho bita iwabo w'abasigaye. Haruguru iwabo w'abantu, mu gisagara iwabo w'abasigaye. Ndafise ikibazo rero. Dufate yuko kubera ko abo bapfuye kera, hanyuma iryo vu ry'aho hantu rikaba ryarafyaturamo amatafari, hanyuma amatafari igice kimwe kikajya kubaka epfo mu Kinama, cyangwa se yandi akagenda kubaka mu Kanyosha. Ko birashoboka nabyo. Reka ndababaza ikibazo. Nimwibaze rero ijambo ry'Uhoraho ryavuze, umuyaga uri kurahuhuta, igufa ryose rigira ngo ritora rigenzi ryanyu. Namwe nimitegereze defile ngene imeze. Ariko mu by'ubu amagufa ngomba kuvuga uno munsi ntabwo ari amagufa yo muri ubwo buryo. Ndagomba kubona amagufa yo mu Nyambuye yamanutse agahura n'amagufa yo mu Kanyosha, amagufa yo mu Kanyosha agahura n'ayo mu Ruyaga, ayo mu Ruyaga agahura n'ayo mu Gatumba, abo mu Gatumba. Haleluya. Ntibahari. Iko nitegereza ibyo bintu. Ni byiza yuko mubitahura neza, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Abisirayeli baravuga ngo kubera kunanirwa n'umuruho, kunanirwa n'ibikoko, baravuga bati amagufa yacu yarumye, ibyizigiro byacu birabuze. Namwe mukavuga muti eheraba imyaka tumaze mu bugaragwa ni myinshi, amagufa yacu yarumye, ibyizigiro byacu birabuze. Niko nitegereza rero amagufa yo mu Ruyaga yamanutse, amagufa yo mu Kanyosha yaje, yose yahuriye hano, Kiriri hano, Jabe iri hano. Haleluya. Niko nitegereza ibyo bintu. Cette fois-ci rero ukuri kuhoraho agize. Haleluya. Bwari ubwami bubiri butandukanye, bwari bumwe bwikabuye ubwami bubiri bugize butandukanye. Ariko iki niko ndavuga ni iki? Inkoni yo kwa Yosefu. Halo. Inkoni yo kwa Yosefu. Halo. Inkoni yo kwa Yosefu. Inkoni bisigura iki? Uburongozi bwo kwa Yosefu.
hanyuma n'uburongozi bwo kwa Lameki. Jewe rero ubu namaze kwibagira ko hariya hari imiryango yuguruye cyane, namaze kwibagira ko bishika kure, kuko handitse ngo ubutumwa bwiza ntibubera isoni. Icyo ntinya kuvugira hano sinokivugira hajya hakurya, icyo ntinya kuvugira hakurya sinokivugira hano. Kubera iki? Hano kubera iki? Umvira ndababwira, uyu munsi rigize kabiri ndabisubiramo. Uyu munsi rigize kangahe? Kabiri ndabisubiramo. Imana ikeneye yuko twibagira ibyo byose. Nubwo twapfuye, nubwo tugereranywa n'amagufa yumye, tumenye kwakira ibyizigiro. Ibyo dukora byose twame tuzirikana igisoma kiboneka mu Bigalatiya mu kigabane cya 2 ku murongo wa 20.